bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, ndabaramukije mwese, amahoro ya Kristo umwami wacu yazutse, Pasika nziza mwese, muri kumwe na Patiri Pacifique Minani wo muri Diocese ya Ngozi, mw'iseminari ntoya y'Imureke. Dusabikanye rero ijambo ry'Imana ryo kuri uno munsi wa kane wo muri ya minsi ihambaye cyane ikurikira Pasika. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'ibikorwa by'abatumwa kibone ca gatatu murongo wa 11 gushika kwa 26. Izaburi dufasha kuzirikana ni izaburi y'umunani. Hanyuma inkuru nziza niyo muri Luka kigabane ca 24 umurongo wa 35 gushika kwa 48. Twese twegeranye imitima yacu kugira ngo tuzirikane ijambo ry'Imana yagamukama musavyi wawe ariko arakumviriza. Ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa by'abatumwa. Muri irya minsi ishengero ngo ribone ko ca kimuga Petero na Yohani bari bakijije kitabavirira, rishwa badukira rimwe rijiyo bari ku muryango witwa uwa Salomoni barumirwa. Petero abibonye abarira ishengero ati, mw'Abanyisirayeli, ikibatangaje muri ivyo niki ko muduhanze amaso nk'uko umengo twakijije uyu muntu kubw'ububasha bwacu canke kubera icubahiro dufitiye Imana? Haba n'intete, ni Imana y'abasokuru yaninahaje umusavyi wayo Yezu, umwe mwahereza Pilato mu kumwihakana imbere yiwe, mukagira ko mukamugobera ngo amwice yagomba kumurekura. Mweho mwarihakanye intungane, umweranda musabira ikigongo umwicanyi. Mwari mwishenye n'ubuzima, noneho Imana yaramusubije muzima, natwe tukabibera ivyabona. Izina ryiwe twemeye niryo ryakijije uyu muntu mubona kandi muzi. Uko kwemera rero niko kwamutabaje amagara imbere yanyu. None rero bene wacu, ndazi yuko mwamwishe mwe n'abakuru banyu kukuyoberwa. Imana yaranguye ico yari yaratumye abahanuzi bose kuvuga yuko Kristo azobabara. Nimwigaye rero muhinduke, mukiri ibicumuro vyanyu, maze ca gihe cyo guhembuka kiva mu nyonga z'umukama gishike. Imana ibarasane ko ize yabatabaza wa mucunguzi yabemerera Yezu Kristo, uwijuru ribwirizwa kugumya gushika ca gihe cyo guhindura vyose bishasha cavuzwe n'abahanuzi beranda ba kera. Nangwa Musa yavuze ati, umukama azobatorera muri bene wanyu umuhanuzi nkanje, muzokumviriza ivyo azobabwira vyose, uwutazovyumviriza azocibwa mu bantu. Siwe gusa, abahanuzi bose kuva kuri Samuweli n'abandi bamukurikiye bamye babura iyi minsi turimo. Murabuzukuru b'abahanuzi, mukaba nabo muri ya nsezerano Imana yasezeranye n'abasokuru bacu, hamwe yabarira Ibrahimu iti, imiryango y'isi yose izohezagirwa kubwabo mu muryango wawe. Ni kubwanyu Imana yasubije muzima umusavyi wayo, ikongera ikamurungika ngo abahezagire mu gukura umwe wese mu bicumuro vyiwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mukama Mana yacu, izina ryawe n'agahambaye ku isi yose. Mukama Mana yacu, izina ryawe n'agahambaye ku isi yose. Ewe Mukama Mana yacu, izina ryawe n'agahambaye ku isi yose y'ivikagera. Mbega umuntu n'umuki ko umwibuka, cyangwa umwana w'umuntu kumugendera? Mukama Mana yacu, izina ryawe n'agahambaye ku isi yose. Hari hasigaye gato ukamuringaniza n'Imana, umutera iteka, umutera ishaza, wamuhaye kuganza ivyo waremye, ushira vyose munsi y'ibirenge vyiwe. Mukama Mana yacu,
izina ryawe n'agahambaye ku isi yose. vyose si ntama simfizi mbere n'inyamaswa zo mw'ishamba, si inyoni zo mu kirere, si ifi zo mu kiyaga, mbere n'ivyoga vyose amazi y'ibiyaga. Mukama Mana yacu, izina ryawe n'agahambaye ku isi yose. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko yanditse Luka mweranda. Bakiriko baravugana batyo, Yesu araza ahagarara hagati yabo, ababwira ati nimugire amahoro. Ubwoba burabatekera bagira ngo babone icijiji. Arababaza ati nigiki mutinya, kandi mwibaza iki mu mitima yanyu? Nimurabe ibiganza n'ibirenge vyanje, ntimukekereze ni jewe. Nimunkorakore mwitegereze, kuko icijiji ntikigira umubiri, ntikigira amagufa nk'uko mubona ndabifise. Akivuga atyo abereka ibiganza n'ibirenge vyiwe. Ntibari bwemere kuko bari banezerewe kandi bari batamariwe. Arababaza ati ntatwe kurya mufise? Bamuhereza akamanyu k'ifi yokeje, aragafata ajya bose babona. Ababwira rero ati ibyo nivyo nahora ndababwira tukiri kumwe, hamwe nababwira ivyari vyanditse byose kuri jewe mw'itegeko rya Musa, mu bahanuzi no mu mazaburi, ko bizoranguka. Hanyuma abaha ubwenge ngo bashobore gutegera ivyanditse. Ababwira ati byari vyanditse ko Kristo yari kubabara, agaheza akizura akava mu bapfuye amaze gatatu mu kuzimu, kandi ngo kw'izina ryiwe ukwisubirako n'ikigongo c'ibicumuro bizokwigishwe mu makungu yose, mbere bitangurira i Yerusalemu, kandi nimwebwe muri vyabona. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Bakunzi ba Radio Maria Burundi aho muri kw'isi yose, ndongeye kubaramutsa mwese Pasika nziza, kuzuka k'umukama n'umukiza wacu Yezu Kristo. Intsinzi ya Kristo ku rupfu no ku gicumuro ni intsinzi yacu. Iyo ntsinzi niyo twigamba uno munsi mu buzima bwacu, nka kumwe kw'abigishwa biwe ba mbere, aho baciye hose bamaze gukomezwa n'imbaraga z'izuka rya Yezu Kristo, bagenda baravuga bati Kristo ni muzima, umwe mwari mwabambye ubu ni muzima. Bakavyigamba kuko iyo ntsinzi ya Kristo bayumva nk'imbaraga ziri muri bo. Co kimwe nabo uno munsi natwe aba Kristo turigamba tuti Kristo ni muzima, kuko imbaraga z'intsinzi yiwe tuzumva muri twebwe. Kandi ikindi caha imbaraga abigishwa biwe nuko Yesu yabiyereka ko bari kumwe mu butumwa, inyigisho zabo akaziherekeza n'ibitangaro. Twarumvise mu ijambo ry'Imana ry'ejo mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa ingene Petero na Yohani bagiye mu ngoro y'Imana mu gihe cyo gusenga. Mu gihe binjira baca ku muntu yari yavutse amugaye, yahora yama yicaye ku muryango asega, arabatakambira ngo bamufashe. We yashaka amafaranga canke yofungura, ariko bamuhaye ikiruta ibindi vyose. Bari bazi ko izina rya Yesu yazutse rishoboye kumuhagurutsa rikamuha kwidegemvya no kuva mu buja bwo gusega. Ego, izina rya Yesu yazutse riduha umwidegemvyo, rikadukura mu buja, tukava mu kujakarira abantu, ariko tukaba abasavyi b'Imana nzima. Tukava mu kujakarira abantu, ariko tukaba abasavyi b'Imana nzima. Petero yari yuzuye ukwemera ububasha bwa Yesu yazutse, bari kumwe. Yaciye amubwira ati ngiki ico mfise ngira ndakiguhe, kw'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuke. Bavukanye, naho woha ibihambaye gute umuntu utamuhaye kwidegemvya no kureka kujakarira ibintu canke abantu, ntaco uba umufashije. Iteka ry'umuntu no kwidegemvya no kwishira kizana no gushobora gukoresha
inguvu ziwe akarondera kwitunga no gutunga biwe no kwitunganiriza. Ariko muhaye rero kwishira no kwizana no kureka kujakarira abantu n'ibintu uba umugiriye iciza kiruta ibindi. Tuzi rero ko ata muntu ahari ashobora guha uwundi umwidegemvyo no kwishira no kwizana. Tuzi ko ata muntu ashobora kubitanga, ntashobora kubitanga mu buryo bwuzuye. Muri ino si muri byinshi usanga tujakariye uyu canke uriya, tujakariye iki canke kiriya kubera ubukene canke ibyo tutishoboreye. Reba mu rugo, mbega umugabo arashobora guha umwidegemvyo wuzuye umugore? Canke mbega umugabo arafise umwidegemvyo wuzuye? Canke ibibondo mu rugo usanga bifise umwidegemvyo wuzuye? Ubwo ntuwosanga mu rugo umwe n'uwundi yarajakaje uwo bari kumwe. Raba mu maserivise no mu buzi butandukanye, mu masosiyete no mu gihugu. Mbega abantu bafise umwidegemvyo wuzuye? Nta bamwe n'abandi usanga barajakaje abandi, kandi abo ugasanga baramaze kwiyakira. Usanga baramugajwe nuko kujakara ku buryo ataco bagishobora kwiyumvira canke gukora cabo. Ariko muri Yesu Kristo w'i Nazareti yazutse harimwo umwidegemvyo no kwishira no kwizana vyuzuye. Aho yatangura ubutumwa yavuze ngo, kuko umukama yansize ngo mbohore ababoshwe. Muri iyo minsi ya Pasika abantu benshi biteguriye mu gihe c'ikarema, hanyuma bakakira Pasika nk'umunsi w'urukiza. Barabohowe, barakijijwe, baronka umwidegemvyo wo kwishira no kwizana. Umwidegemvyo no kwishira no kwizana bizana ubuzima, bikazana amahoro, bikazana akanyamuneza. Mwabonye ko wa muntu amugaye twumva ejo yaciye yinjira mu ngoro y'Imana hamwe n'abandi, yicara hamwe n'abandi bahora bamusika ngaho ku muryango. Yumva amahoro menshi n'akanyamuneza, agenda aratambatamba aninahaza Imana. Uravye muri iyi myaka abantu benshi nta mahoro bafise, nta kanyamuneza, kuko benshi usanga hari ibintu canke abantu babajakaje, ugasanga ntibidegemvya. Muvukanye niwakire Yesu w'i Nazareti yazutse, ahe ubuzima bwawe kwishira no kwizana. Umuhereze kubu kawe, umuhereze kazoza kawe, umuhe vyose by'ubuzima bwiwawe, niho uzoba utoreye inyishu ikibazo c'ubuzima bwawe. Kristo ni muzima, ni vy'ukuri ni muzima, turi kumwe, imbaraga ziwe turi kumwe. Petero uno munsi mwavyumvise amaze gusabira ico kimuga kigakira ku izina rya Yesu, yaciye abwira bari ngaho bari bakangaraye batamariwe ati, erega ibi mubonye hano ntimwibaze ngo nitwe tubikoze, twe ntavyo twoshobora. Atariko uyu muntu amugaye akijijwe na Yesu w'i Nazareti, ati kandi yabikoze kugira namwe mukire. Bavukanye, Yesu yazutse n'uno munsi agoma yerekana imbaraga ziwe muri ekleziya no mu butumwa butandukanye. Nitumwakire rero atubere ko kubuzima, niho tuzobaho amahoro, niwe mizero yacu. Kindi kintu nta wundi muntu ari amizero yacu, ntivyoshoboka. Ni Imana gusa, ni Kristo gusa. Uwo Yesu mwamwumvise abonekeye abatumwa biwe nyuma yo kuzuka ati, nimugire amahoro, ati ntimutinye, ni jewe nyene ndi muzima. Ati raba ibiganza n'ibirenge vyanje, ntihagire uwukekereza. Ati nahora ndabibabwira ntimuvyemere, nibi rero nababwira, ndi muzima, ndi kumwe namwe kandi tuzokwamana, ntihagire igihe na kimwe muzokekereza ko turi kumwe. None rero muvukanyi uriko uranyumviriza, Pasika nikubemwo ibe mu buzima bwawe. Yesu Kristo umuhe ubuzima bwawe, umuhe vyose, ubimurekere akuyobore muri byose. Imbaraga ziwe ziguherekeze, niho uzokwamana amahoro ngaha kw'isi. Nawe arakubwiye ati, nugira amahoro. Ati turi kumwe, ati gumana umwizero, ati turi kumwe, ntugire ubwoba, ugumane imbaraga, ubandanye utambuke, ushire imbere,
turi kumwe, akatubwira twese ibyo murimwo turi kumwe, umenye ko turi kumwe kandi umenye yuko bitazobatsinda, ntimuzotsindwa, turi kumwe, gumya umutima gusa, mugumye ibanga. Akatubwira muri iki gihugu ati turi kumwe, ati nimumpereze byose, mumpereze ibyo bikorwa byose, mumpereze kazoza ko Burundi kubu, mumpereze ibyo byose muriko muratunganya by'ibi n'ibi, tubishire mu kuri kwanje ndabitunganye, byose bizoba amahoro. Tuvyumve twese rero, Yesu Kristo umwami wacu yazutse mu bapfuye, atubere gituma ngenda. Iyi Pasika rero ibe ubuzima bwacu bwose, itubere amahoro n'akanyamuneza muri mutima mweranda. Amen.